nta kintu kimwe ndakorana na Paul. Ni umudandaza adandaza umuziki n'inzoga. Hagati weruka kuvana Rino ryari hari uno munsi sangati kandi kabazo nashaka kubaza uriya muzungu twabonye mwari kumwe kuri video muruka kuvuga na ryari akandi kabazo nashaka kubaza uwo muzi sana Moni yafuye yuriye indege abagiye muri business y'umuziki cane Lydia ariko kugura kamera nibaza ko ntaza kuguma ndayakije kubera ko ndi mu modoka deja. nta kibazo. uramutse abakunzi bawe uramutse abakunzi ba Genius Groove kugira ibintu bigende neza. I don't know nimba iyi ntuzo yanjye itaza kundisappointinga. Okay. Katubisengera. Icuki. Uza ko itaza kundisappointinga iyo bija hose. Nga kandi sinza kuguma nakije amatara kubera ko I don't know. Nani. Feel free, ntariwe. Niwisanzure abantu bari bakunyotewe twari tukunyotewe dufite ibibazo byinshi dushaka kumva ko twumva inyishu ubitangira yaba iby'umuziki yaba ibyo mu buzima busanzwe n'ibindi byose nyine abantu nyine bari bashaka Moni ya Frere nta cyane cyane ngaho ku rubuga rwacu no kuri no mihanda ya TikTok. Bashaka connection mugabo mbonye umenga nugaye ekran yanje bica biza buke buke. Ubu ni bon urashobora kuguma urashobora gukora ata kamera irimo ntacyo bitwara. Voilà. Okay, sinzi katuguye kwanza umwanya wo kwisanzura iminota mikeya Moni yabanze yivuge atubwire n'ukuntu yakira kwanza imbuga za TikTok ukuntu azumva n'ukuntu uzibona kuko uranazikoresha cyane mu bwisanzure. Nitwa Monia Shuga ry'Imana Moni Uwase. Ndi umuririmbyikazi w'umurundikazi. Hama TikTok masha jewe nibaza yuko TikTok sinzi ngene ndayumva mugabo ndayikunda dufite fasi iri mu mantuze yankoresha cyane gose kuruta ibindi. So yeah. Jewe akabazo ka mbere nashaka kwanza kubaza how was the collaboration na Sadbi kuri Gakado? Indirimbo yanditswe na Moni ya Frere soft verse ya Sadbi iwe yiyandikiye. Indirimbo yakozwe muri 2024 me isohoka 2025 kubera iki? It was all about umwanya w'iyo ndirimbo ko hagera ko isohoka. Ego kubera ko numva yari collaboration umwe abafise gahunda ziwe n'undi afise gahunda ziwe. Then muricara mukarabira hamwe uwo mwanya mwese muhuriza ko iyo ndirimbo yosohoka. Okay, ni gute wiyumvise gukorana, how is it working with so many artists kandi bakomeye, n'ikihe kigo umaze gukuramo ko turabona umaze gukorana indirimbo n'aba-artistes bakomeye gusa mu Burundi, n'ikihe kintu uba like I don't know how can I ask it. Gute wabifashe nk'umuririmbyi nyene gukorana n'abaririmbyi bakomeye nka For me it's a blessing. Kuri jewe n'umugisha kubera ko urabizi yuko si vyabose. First of all kumvikana n'umuntu musanzwe mukora akazi kamwe aho mwese mukura amahera ari hamwe mugabo you guys are not beefing mukaba mushobora kumvikana ahubwo mugafashanya ingene mukorana kugira ngo bigire
akamaro kuri wewe canke uwo wundi ni umugisha kubera ko tuba dufise impamvu nyinshi dushobora kutumvikana canke gushwana, you know. Hama iyo ukoranye n'umuntu kuri jewe iyo nkoranye n'umuntu it's like hari ico ndakwigako canke peut-être nanje hari ico ndakwigisha. Everything kuri jewe mba numva umenga ni cigwa, right? Sinzi ko ari uko nshobora kubivuga. Okay. Amakubana muko madukurikirana kubona mone yakiri ku busa nta n'isoni bibatera canke n'amahoro gabashi. Murabo banje mukure ku busa batubandanye ikiganiro. Muzoba mugize neza. Hama nivyo byarakugoye kuronka collaboration ya SatB challenge zaciyemo kugira uronke collaboration na SatB. Nivyo byarakugoye byakugendekeye gute cyangwa gukorana na Fizo nibiye bintu byo byarakugoye kubashikira cyangwa byo byarakoroheye mu yenzira kugira n'abandi batarabashikira bamenya ati ushaka SatB byo koroha uciye muri iyi nzira cyangwa ushaka Fizo byo kora uciye muri iyi nzira. Jewe kuronka collaboration ya Big Fizo yari twese ngira ngo twarabibonye ni ibintu vyabereye ku mugaragaro, even though hari abibaza ariko hari ivyabaye before ngabo yo cyari ikintu ntari niteze vraiment. And if you ask me nta n'ukuntu nakomeye nari kumwaproachinga ngo urumva rero ngo nshaka ngo dukorane collab, yeah, kubera ko nari numva yuko umenga n'ubundi okay, even though I could try nta kuntu nakumwe biza gushoboka, urumva. Mugabo Imana irabikora, acaramblessinga na collabo. Hama SatB kubera ko tumaze guhurira tumaze kugiranira ubucuti bwinshi cyane, kubera guhurira mu bikorwa ibi na biriya, kandi it was a promise. Jewe SatB yanyemereye collabo kera cyane gose. Okay. Kera cyane, so it was something like which was yari yaremeye. Umugabo uwo mwanya wo kugikora ukaba utari bwagere, umwanya uragera rero turabikora. So dusivye turetse ijya poste twabonye Big Fizo ashaka kublessinga we bwawe muri gahunda ziwa nta musi numwe bigere wiyumvira kurondera Fizo umusabe collabo canke mukorana? Narumva yuko umunsi umwe nyene we will do it kubera yuko je nariko ndakora, so nari nzi yuko one day I will be big enough yuko ngira ngo nshaka kumapproachinga and then he could respond cyangwa ibindi. Mugabo muri ujya mwanya vraiment nta gahunda nari mfise, kuko to me was something which is ntivyari gushoboka, you know. Okay. Is there any reason why umaze gukorana na n'umuririmbyi umwe w'umwigeme ariko tukakunda kubona cyane ukorana n'abatipe? Sinzi ko ari umuririmbyi gusa, nje maze kubona ko ari n'umuririmbyi kazi umwe ari we Mokenzi. Ariko abandi usanga ari abatipe ni nk'iziye challenge. Mokenzi, she's a very good friend of mine. A very very good friend of mine, so not even one canke zibiri canke libi naho yoba ari na album twayikora, because first of all it starts with the friendship, right? Okay. You need to be comfortable cyane cyane ku bakobwa, you know. Abakobwa ari ukuntu dutandukanye cyane n'abahungu. Imbere yuko ukorana ikintu n'umuntu, kubera ko gukorana indirimbo n'umuntu it's gonna be like a week or 2 weeks muri ko murabonana cyane, urumva. Murategura na audio ngene muza kwikora, muraja muri studio peut-être ntibikunde uwo munsi, you know, hariyo ijya friendship muza kuba mufitaniye kugira ngo muri abakobwa vyorohe. Rero I feel like kuri jewe nta wundi mukobwa wo muri industry dufitaniye iyo friendship meze guco, nta uhari. Mugabo jewe ndi open kushaka collabo ari we wese, so we can do it. Mu batipe mwakoranye mwari musanze mufitanye izo friendship?
uretse Big Fizzo twahuye nyene duhurira muri studio. Abandi bose ya they're my friends. Apana not that ka friendship, ahubwo tuba tumaze guhura ahantu henshi. Amvo umuntu mukorana akazi kamwe mumaze guhurira ahantu henshi, like umunsi wa mbere wa kabiri, you know. Yeah. Okay. Hama dabotingira ikibazo maza kubaza hano. Ego Monia ndakuramukije. Monia ndakuramukije, sinzi kunyibuka, naragutambiye no mu ndirimbo yawe nuko utavyo wibuka ngira. So Monia, ikibazo cy'iwanje ujya munsi abijya evenement y'abamisi yari beze mwateguye na Rinodi ubien kuko twagiye turumva ibintu kanaka For ku mvozi wanje ziri personnel, I will not talk about that, and I'm sorry for that. Okay. Okay, ikibazo cya kabiri nashaka ndakubaze ibintu uhura kenshi, genre ibintu udakunda, impanuka, genre uri muri studio uri kurakorana n'abantu, ibintu kenshi usanga udahuriza kenshi n'abantu muba muri kumwe, kuko irevre ego indirimbo ziba turazikunda, si mugabo dushaka kumenya indip Monia benshi bari ngaho bashaka kukumviriza. Monia ahura n'iza ingorane ashitse muri studio canke muri clip ou bien je sais pas, ivyonye kenshi birakunda guteranya aba artiste. Sitko mvuga ku ruhande rw'iwawe, ndiko mvuga ku ruhande rwa collab. Yeah, ku ruhande rwa collab. Yeah. Ku ruhande rwa collab jewe en fait nibaza yuko bizanana n'igihe umuntu aba amaze akora ivyo bintu. Nibaza ko ata kintu na kimwe vraiment giba kingora cane, peut-être umwanya peut-être umwanya kubera ko abakobwa urabizi yuko like it's always hard kuba ku mwanya, you know. Kandi cyane iyo uri muri shooting ufise ibintu utegerezwa ibi n'ibi guco, peut-être umwanya nawe ubundi ibindi vyose vyo kuririmba, kubera ko iyo bija hose I believe yuko twarinze twumvikana ko tugiye dukorana collab. Ubusanzwe uzi kuririmba nawe, you know, ama ide peut-être turateba kuri ide y'ivyo dushaka gukora, mugabo vyo kuririmba shooting twese dusanzwe tubimenyereye. So udutevye ngira ngo ashobora kuba ari umu director ariko arapanga ibintu vyiwe, mugabo ku actinga kuririmba it's all okay. Mugabo umwanya, you know, abakobwa nyene twama dufise ka kantu kacu. Okay. Sorry gatoya daboti. Ego naso. Yange tuza kubandanya tumoza, hanyuma hari ikibazo nateguye maybe ndabirangije tuza kumwe n'abandi bantu babandanye babaza. Hari ikibazo nashaka kubaza, n'uyuhe mu artiste yuwa yarakoroheye gukorana nawe collab mumaze gukorana, uwa yarakoroheye ukavuga ati yaranyoroheye, yaba tumaze kugera muri studio kumuronka byose muri rusange? Peut-être nari kuvuga turabe Mona World. Okay. Yeah, Mona World. Hama tugiye ku kibazo c'uburyo, hoba hari ababosi boba bemvertisa boba bashiramo umutahe mu muziki wiwawe kugira ushike aho bugeze no munsi? Jewe nibaza yuko abandi bantu batari abo mfise, atari abo muri team yanje, oya ntabahari. Uba warigeze kuvuga yuko atamuntu yemvertisa mu muririmbyi without wanting something back, sibyo? Nibaza yuko Sadbi ari we yavuze ico kintu, mugabo jewe ndagishigikira. Yeah. Aba bosi, okay, mu bantu baba bamaze gushiramo umutahe mu muziki wiwawe, bo bamaze kunguka iki? Notebye nakubwiye ko atabahari. Abandi bantu bari outside batari
timu yanje jewe timu yanje mfisemo abantu batatu babiri ninde nande so jewe inshuti ya bose na n'umukobwa yitwa Igi so ikirenze aho hantu muri abo bantu batatu nta bandi bantu no. okay ibikorwa byose twama tubona uburyo buva muri abo bantu batatu va muri Mogenga rero jewe ndakubwiye ngo nta bantu nzi beinvestisa mu muziki without wanting something back jewe ndabihagarara ko cause iyi myaka yose I've been you know nta wundi muntu yashizemo ukuboko rero I don't know niyo mpamvu ivyo bindi bintu ntavyo ntumbaze mugabo icyo nzi coco nuko there is no one investing without wanting something back kubera ko nayo mahera nawe think of it abari karayashira mu kintu umuziki ntuzimbutse ku buryo bufata amahera guco ngo uratereye ahantu ngo rero ngo nta yindi nyungu ushaka no. okay hama tugiye muri relation ufitanye na Rinoji ni relation ufitanye na Rinoji ikibazo cyawe relation ufitanye na Rinoji ku bisanzwe je nibaza ko I'm here to talk about my music career so other than ibyo bindi bintu I will not talk about it unless we are together we're gonna talk about it together. okay genda fisi ikibazo nta Jean kugira sindacibagire Dadiwize karibu ikibazo cy'uwanje mbega iyo ukoze content siko tukayifata nka buzz est-ce que izo buzz bantu bavuga ucrea content uravye iki je sais pas ama video twamatubona iki niki ukora video uravye iki umuntu je ndakora video so it's you to decide nimba uyifata nka buzz cyangwa atari buzz mugabo nibaza yuko habayeho buzz abari ikindi gikorwa kigira kice gikurikira inyuma y'iyo buzz so rero nimba I don't know sinzi ngene jewe ndakora content gusa ivyo bihinda ku kandi kazi jewe saki wanje vraiment industry yacu mugabo birashika ugakora buzz kuko nyene ushobora kuyibamwo mu mahoro it's just do what you have to do birashika ugakora buzz birashika ngakora buzz birashika ugapanga buzz no urumva bijya byose tubona n'ukuri jewe ndumusani so ico ngora ndaririmba ivyo bindi by'ama buzz sindi so bisigura yuko kuba mutugaragaza na Rinoji ko muri mu rukundo ni by'ukuri ntabwo ari best okay well you guys invite us tuzobibabwira ntacu izina ndashaka kubaza akabaza na Jean Asi tubaza baza ni fresh baza ni fresh yeah thank you hama naganda mutsi kwanza Monia Fleur genda kwemera cyane nudu commentaire ta kuma post kanje arigenda tubona sometimes. Thank you for encouraging me. So I have two questions that I would like to ask. Kesho ya mbere nobaza like uri mu baririmbyi abantu bashirako like negativity baragomba gushyira hasi abantu benshi hari ibyo bakuvuga ko ntituba tuzi ko ari ibyo cyangwa atari ibyo mugabo I just want to ask est-ce que negativity abantu bagushirako irakwafecta cyangwa wowe hari ukuntu uyikoresha ukayikuramo ikintu cyiza biba bimeze gute iyo ubona ajya amajambo ariko arakuvuga ko kuri social media ubyakira gute ni gute ubihindura ngo positive vibes ngira ngo ukabikuramo na inspiration y'umuziki ubugira usohora how do you handle it? Actually urazi none ndakubwire jewe sinzi impamvu ngira mvuga ibi bintu mugabo I have to do it bisanzure ingene meze nibaza ko iyi industry naho ndayibayemo igihe kitari gito vraiment rero all the stuffs ibintu vyose nimba ari ibintu vyose bishoboka kuba vyocafuza umuririmvyikazi apana no kuba vyocafuza umuririmvyikazi kuba vyocafuza igitsina gore like umugore muri rusangi umugore umukobwa like all the stuffs vyaramaze kumvugwa ko vyose vyarabayeho rero there is no anything which is worse kuri jewe rero
iminsi yose I don't know ndabibukije neza the time harasohotse video y'umukobwa I don't know whatever numva ntobivugako uyo mukobwa wa kera muri make bayitagiriye wa kera iyo video. That thing was trending like so bad. Rero njemba numva umenga jewe ninicara and I will feel so bad kubera ibintu biriko biravugwa, and at some point I know ko that's not true. I don't. Even the people who are saying those things, they can clearly see that's not true. You know, the thing is, niyo mpamvu n'ubundi mwese mugaruka kumbaza ngo eswe ni buzz siko kubera ko impamvu mwe mugaruka kwibaza ngo eswe ni buzz ni kubera yuko jewe ivyo bintu vyose ntaco bingira, ahubwo nca ndabifatanya nabiteranya, nimba ari indirimbo ndabikoramwo, nimba ari content runaka ndabikoramwo. Omwe basi uyo mwanya wose iyo attention y'aba bantu bose bariko barafata umwanya bavuga kuri ivyo bintu ntipfu busa. Let's do business. Jewe I'm a business woman. I'm here muri business. Rero sinza gufata iyo attention yanyu mwese ndayifisha ubusa. No. I will just do something. Kubera yuko jewe nibaza yuko imbere yuko ngaruka kandi mu muziki I was ready kandi cyane gose. Rero ufatanije gusenga team nziza mukorana, you know, usanga n'ubundi nta kamaro na kamwe ko kureka ivyo bintu ngo binyafecte. Sometimes I don't even ndacererwa kumenya izo nkuru, mugabo ndazimenye cangerageza ukuntu ko ariko kose nshaka kubikoramo business. Manya tukiri kuri iyo video ya kera ko mu makuru twaba twarashoboye kuronka ko biba byaragizwemo uruhare na management yawe mu gutegura base bifashishije iyo video. Hari ico wowe ubizi ko ivyo naco ndabizi ko mugabo iyo bija hose jewe byarankoreye cause even now muri yaba mu ndirimbo zanje mfise nibaza yuko ari iyo ndirimbo ya mbere, you know, bavuga gute sinzi ngene nshaka kubivuga mugabo niyo ndirimbo ya mbere abantu nshaka kubona nyene ko barayikunda ukavuga ati ego. So jewe in a business way vyoba vyaragizwemo uruhara canke vyoba bitaragizwemo uruhara, jewe business narayikoze. Hama igihe wumvise question, Genius, if you don't mind. Okay, go on. Okay. So the next question, nago ari like nago ari must kwa yishura mugabo nagomba tukumenya like nkuko umaze imisi ubibona hariyo like a big fight between Billy Man Boys na Ntuze na DJ Paul. Ibi ntago biri related kuri your music, mugabo nkeneye kumva ide ubifise ko canke ubicu vyibazako tuko tuganira nk'abantu basanzwe, ntago tugiye gufata kote tunagomba kubaza wewe DJ Paul mubona nk'umuntu muri music industry, kubera turazi yuko music yanyu mukora mugikora kugira ngo muronke ico muyikuyemo, kuvuga wembesije nk'amahera menshi ntagaruke, urumva n'ubunje usanga nyene business ari kigenda bya. DJ Paul twaba tumuzi nk'umuntu yemvesisa mu baririmbyi kugira ngo bagire aho bigejeje n'abagira aho yigejeje. So eske kuvuze ngo abaririmbyi ngo tuba dushaka ngo kugira ngo tugarukane amahera tuba twashizemo, eske Paul niwe yagarukana? Oya no nuko sinzi question yansinzi ko ari kurayitawara bya mugabo I don't know. Je nashatse kuvuga ati arafasha umuririmbyi agira aho yigejeje nawe agira ico akuyemo, niko navuze. Bose baronka ico bavanyemo muri iyo business. Nimba ari ico yokuramo, nimba ari promotion y'ibikorwa vyiwe canke if there is money, amahera avamwo performance y'indirimbo baba bakoranye ku ma stage nawe agira ico akuyemo, n'umuririmbyi agira ico akuyemo. Niko nashatse kuvuga. I don't know if DJ Paul abikora gusa just for fun or abikora nka business abakeneye ikintu akuramo. I don't know, I'm just asking. So nashatse kuvuga ati si DJ Paul afasha abaririmbyi n'ibiki je nagomba kumenya wewe kuri on your side DJ Paul wowe muri music industry mubona n'umuntu amazi ki muri music industry, umubona nk'iki muri music industry, ucunyishirira hamwe avuyemo hofiki nimba atacofa naho navyo nubitubwira umubona gute muri music industry avuyemo ubona hofiki? First of all
Sabasani bose bakoranye na Polo. Sabasani bose bakoranye na Polo. And muri abo basani jewe ndimo. Nakina kimwe ndakorana na Polo. Siko. Rero Polo ndamufata nk'umuntu ase Cristal, umudandaza. Siko. Arafise event ahora ibaho agatumira abasani like abari muri business. He's a businessman. Rero avuye muri industry mugabo which I don't even understand ngo avuye muri industry ko numudandaza adandaza umuziki n'inzoga. So I don't know, kuri jewe mba numva umenga ntavyo nzi awuvuyemo atawuvamwo umuziki urabandanya ni kwa kundi nyene. So nta na kimwe gihinduka avuyemo canke agumyemo same shit. Dade ngira Jewe kuri jewe mba numva umenga ko bidogira abasani Siko nta jewe mba numva umenga nta kimwe n'umuntu yaba ategura iyindi event kanaka bihevye event ntizigahagarara mu gihugu. Tuguma twaririmbye twagiye ku ma stage or whatever, you know. Jene mba numva umenga abantu turavyitiranya. Siko kuba Paula yakoranye business runaka, dufate example na Dramati. Okay. At the end of the time it's him na Dramati. Si Paula na industry yose. Okay. Oya? Okay, karagaciyemwo. Understand. Maze iminsi ndiko ndabona uri muri studio. Eske songe ubugiye gukurikiza uzo uri wenyene canke twitege collaboration n'undi mutare yo bakomeye cyane. Uvuze? Maze iminsi mbona uri muri studio. Eske ndimbo wobugiye gukurikiza uzo uri wenyene canke uriko witegura gukora n'undi muririmbyi so ati sinzi wo mu gihugu canke hanze y'igihugu? Nibaza yuko nkuko nabivuze jewe ndi mu bantu bakora business, right? Rero ngira nsohore business. Ngo musore business. Hama ku bantu benshi bakunze kubaza ati Monia Frere twagiye turumva impara ati uba muri Kenya. Eske Monia Frere a part of music ni kihe kintu kindi yo bakora cyo bakimwinziriza nko twumvise yuko udafise abantu bashora umutahe mu muziki wawe ko ari ibyo ukora wewe hamwe na Nshuti n'undi mukobwa wavuze sindamwibuka izina, wewe ni kihe kintu cyo kindi cyo ku ruhande cyo bakikwinziriza amafaranga kugira ubashe kubandanya ukora umuziki wawe neza, ko tubona yuko umuziki wawe ushiramo amafaranga kandi atari make? Ni hehe ukura ubundi buryo? De toute façon, Monia Fleur aba muri YouTube. Monia Fleur aba muri YouTube. Monia Fleur akora umuziki usanzwe, apana usanzwe akora umuziki nyene. Monia Fleur no US mubona kuri kuma social media yiwe. I think that's enough. Mugabo Shugwe ry'Imana Monia Uwase nawe asa ubundi buzima bwiwe. Ubwo nyene dushaka rero ubwo nabwo umunsi numvise ashaka kumubaha nzomubaha ntiharagera vrama. Okay, muri Kenya ukora ibiki? Muri Kenya jewe ndabatandukanya abo bantu Monia Fleur na Shugwe ry'Imana Monia Uwase. Nta kibazo. Muri Kenya ko urubyayo ukamara igihe kinini, ubu uri gukora ibiki? Uwo ni abari Shugwe ry'Imana Monia Uwase. Okay, Shugwe ry'Imana Monia Uwase. Shugwe ry'Imana Monia Uwase rero she's not invited here. Okay, wavuze Shugwe ry'Imana Monia Uwase abari muri Kenya, ni bon. Okay, dufate rero Monia Frere ni wakunda kuja muri Dubai naho ugiye mu by'akazi, ugiye mu byi. Shugwe ry'Imana Monia Uwase en fait umuntu arenze ujya mubona kuri YouTube canke aya ma content yose like utari ubonye hajya abari Shugwe ry'Imana Monia. Muga iyo ufashe indege urapostinga kuri nozenya kuri konti zawe za Monia Frere, ntibigera upostinga kuri Shugwe ry'Imana. Ama content yose cyabona. Mugabo erega you guys have to mutegeza kubona ivyo naberetse. Ivyo bindi ntaberetse rero nta mwanya wavyo uragera yuko mubibona canke
trust Okay, me, you tugende guys ku will byo love watweretse hariho video wigeze gupostinga kuri snap yawe uri kumwe n'umubyeyi w'umuzungu sinzi ko ari umwarabu wewe it. yoba ari inde kuri wewe Nakina kimwe na postings. okay kuri rya video Hari no twabonye postings. Iyo video nimba ari video nimba ari iki sida nayo postings, and kindly I'm here to talk about music, which is biri umuziki. I will just go. nga turi kubaza ku bibazo nyine by'umuririmbyikazi wacu dukunda abantu nyine Umuririmbyikazi bamenye wanyu ni Monia Fleur, kandi nibaza yuko ni Monia Fleur si Shugwe Ry'Imana Monia Uwase. Ivyo numva nshaka ko hagera ko ndabibereka canke ndabibabwira, I will post it iyo bija hose. okay ndashobora kubaza akabazo. okay sorry reka mbaze kwanza kandi ndashobora kwisanzura mu kukuha urusaku canke kubimaze imitsi ivuga kuri no mihanda nimba hari ico bivuga ko canke utobivuga ko it's fine Nimba ari vyerekeye umuziki, I can talk about it. Ngabo nimba biterekeye umuziki, you know. ntivyerekeye umuziki ariko vyerekeye Monia Fleur kandi tukaba tuzi yuko umuririmvyikazi umuririmbyi umuntu amaze kuja muri nozenya amaze kuba umuririmbyi uri US star mu Kiswahili Daddy urashobora kubura abaza ndaje numva Monia Fleur hakeneye ko tumubaza ibintu bijanye na music career yiwe in general. So je nagomba kubaza nahora ndaba ama vlog yiwawe since wavuze yuko bakubajije source of income ahantu kuri amafaranga like akazi kakubeshejeho ka buri munsi watubwiye like most of your money comes from YouTube. Turabitahura kandi ndatahura yuko iriya channel yindi wari ufise. I did not say most of my money comes from YouTube. Okay. That's not what I said. Okay, but at least a certain percentage imwe irava kuri YouTube na atari ntoyi kwa je. Ego, irahari, ego. Okay, so now iriya account yindi, iriya YouTube channel yindi yiwawe washirako ama blog nayo ndibaza tuyiconsideringa nkuko nayo it's kind of like maybe ubikora for fun but it's also kind of a source of income, right? Yeah, it is. Okay, so I'm just asking because uravye abaririmbyi bo mu bindi bihugu like usanga bararirimba ugasanga barafise n'andi ma YouTube channel baza kuvugira ko ibintu batariko bavugira mu mazina yabo y'abaririmbyi ariko bavuga like sort of personal things cyangwa ubuzima bwabo busanzwe ugasanga ari nk'ibintu bimaze iminsi bivugwa akaza kuri channel yiwe yindi akavuga ati maze ibintu sivyo cyangwa bimeze uku nuko nabona yuko iriya channel ari nk'iyo uyikoresha muri ubwo buryo kwerekana uri relax utari Monia Fleur uri Shugwe Ry'Imana disons so ntitukikubona what's wrong uri busy cyane na music byagenze gute kuko byari ibintu bidushimisha kukubona uri kuri stage uri muri image yawe y'umuririmbyikazi no kukubona uri muri chill umeze bya mugabo ubu nitukikubona what's the problem byagenze gute habaye nta kimwe cabayeho si juste yuko sometimes ntaronka umwanya wo gukora vlog no kuzeditinga kugira ndazitangire ku mwanya sometimes ndanazikora mugabo nkacambura umwanya wo kuyeditinga ku mwanya kugira ndayipostinga iyo mwanya nyene nkaza kuyipostinga haraheze igihe. akandi kabazo okay, I understand. So sorry gatoya Daddy we nka Monia Fleur ku bibazo twagiye tubaza wasinze mu bibazo byinshi
ese kuba utariko urishura bimwe mu bibazo wagiye urabazwa kandi nabona yuko ibyo bibazo nyine byari bisaba nyine kwisanzura ari n'ibintu bisanzwe ku muntu w'umuririmbyi ntubona yuko uba uriko urasiga like mu bantu bagukunda cyangwa mu bantu bagukurikirana cyane ukabasigamo ama question mark kandi ku bintu wenyine wari ugakwiye kwisanzura ukabibahera umuco jewe urazi none udatanze uyo ndabitera muco ntubona yuko baca batangura kwiyumvira ibindi bintu bitari byiza kuri we kandi iyo uvuga ijambo na kimwe barafise uruhusha rwo kuvyumvirako ivyo bintu. Please go ahead and do. okay Kubera yuko urazi none at the end of the time twese turakwiye gutahura yuko umuntu arasa ubuzima buri privé bwiwiwe, urumva, kandi umwe wese arase personalite yiwe. Simpaka ikintu ico ari cyo cyose, I don't know, singe nshobora kukubwira wowe urashobora kubona umwana aguye, dufate umwana muto yaraguye, wowe reaction yawe ikaba iyo kuja kumusanganira yo bayiki uyundi nawe kubera ko yizera yuko niyaha iyo attention uwo mwana acarira agaca yirabira hirya. So umwe wese rero ni arase personalite yiwe yingene hari muri iyo context mwenga ndavyoka neza hama yuko tugaca tubigerana n'ijya yindi hagiye gusohoka unanipenda muri ijya anye ijya video yakisohoka ofeti birakononera ishusho nk'umuririmbyikazi sibyo ariko umaze kuvuga ko ata buzz nkora is just a content hariyo difference ya nubwo warayikoze sinibaza yuko byemera ku mugaragaro ariko ibyo nyene ikibazo ni mu gihe ushatse kunyemeza ikintu which is not true. Hariyo content hariyo na buzz, siko hariyo content na buzz, ifa gutandukanya ivyo bintu bibiri. Jewe nshoboye gucreate content hamuka cifata nka buzz na content biratandukanye. Dusigurire rero difference kumbure twebwe njyendi njiji. Oya ntaco. Oya takusigurire difference niko kazi kiwe ngira ngo kubera ko we mu bantu umwanya munini nya kuri live azobibasigurira ababwire ayo ma difference yose y'ingene ibintu bigenda yego. Hama mugabo anseta imbere ko nza kuri live narinda ahantu mu nama rero nibaza yuko jewe no subirayo utaragenda gamonia nini yasinzi ko uduza rijya akabazo kiwiwe hama amani akabandana n'imirimo yiwe vyariko arakora ya ubidukundiye sorry gatoya ubidukundiye sinzi yuko ikiganiro twari twagiteguye sinzi yuko ariko ntacyo bitwaye sinzi ko twongera umwanya mutoya kumbura ari abantu bari bahari nka 10 canke 5 bagenda barabaza ikibazo kimwe wowe ubwize neza turabigusavye nyine mucubero cyane. Jewe nibaza yuko vraiment en fait nari namubwiye nshuti ko nza kumara 10 to 15 minutes mugabo nayirengeje cane gose. So next time I would come back. Twihanganire Monia. Lydia karibu. Okay, hama nashaka ndakubaze kabazi kanje kambiri mu ndirimbo zawe uyandikiye canke utiyandikiye bihora bishika ukabaza nk'amajambo y'ikirundi ubaza uririmba ukayabaza ico asigura ja yego ndayabaza ayo ntashoboye mu ndirimbo yawe hayi oreririmbye ngo gakamagire nibiki bisigura iki gukamagire gukamagira nanje ico kirundi ndakizi guco nyene mugabo ngerageje kugishira mu kirundi coroheje niko gotomera. It's all about drinking like gukamagira sinzi ni kirundi gisanzwe ari gukamagira ni kirundi nyene. Okay. Je nibaza ko ari gutomera ndagishize mu kirundi coroshe kugotomera ego
Okay. mugabo Hama niba ushaka mu irundi ikibazo ni kimwe kimwe kugira duhe umwanya gikomeye abandi bari hasi ndetse ko mudukundira hazoze uwundi muntu kimwe. ya ko numva n'umutumire Okay. yaduhaye umwanya mutoya. Okay. Umwaka urabona umwaka aho ugeze tugeze hagati y'umwaka. Any album or EP muriko muradutegurira muri iki gice c'umwaka gisigaye muri Mogang? oya Indirimbo zingahe? yego nibaza ko turasigaje 2 canke 3 guca depends Harimo collab canke n'amasingle? harimo collab Okay. Mbabarire mbaza akabazo kaya nubwo banjaniranije twinshi. Biraboneka yuko mufinye muri close cyane na manager wawe hamwe na famille yiwe, ndavuga umugore wiwe, abo bavukana. Mbega ntibihora bishika abantu bakavuga dufate nka manager wawe n'umujene marié bakavuga ushobora kuba ugendana na manager wawe musohokana kwa eske iyo bivuzwe uvyifata mu gute? dusohokana none nshuti turasohokana n'ubundi minsi yose Genre akujya ivyo bintu nibaza yuko maybe it can come from umuntu atatuzi mugabo umuntu atatuzi peut-être ngira ngo niwe ashobora kuvuga gutyo mugabo uretse n'ivyo simpora ndanavyumva jewe mugabo madamu wiwe canke abantu batwegereye hafi bajya abantu nyene bumva nyene ashobora kuvyumva bikamubabaza uyo muntu most of the time ababizi neza ko ivyo bintu atari ivyo rero jewe n'ukuri as long as ikintu kitariko sinzi ngene jewe meze n'ukuri wowe umva iyo umuntu ashatse akora ivyo umva wowe uvuga ivyo ushaka as long as jewe bitariko birambangamira n'uwo wundi bitariko biramubangamira n'ijambo rimwe bitambangamiye inshuti bitamubangamiye umugore we bitamubangamiye famille y'inshuti atawo biriko birabangamira canke famille yanje rero it's fine kubera ko ivyo bintu si ivyo. Merci beaucoup Lydia, reka tuduze uwundi muntu. Karibu Daforoza. Ego murakoze cyane. Bon, mukanya Rocky gacho tukuduza Daforoza rani. nagira mbanze ndamuramutse umutumire yambo cyane muntu. Yambo. Amajesi kibazo ahubwo n'intererano nashaka kuguha. Uwundi munsi mu gihe uzoba wemeye gutanga ikiganiro nk'uku unye uzoze wumva ko uri prête wo kwishura ibibazo byose abantu bashobora kukubaza kubera ko hari ibiganiro hari ibibazo bimwe biba bikenewe kumbure ku bafana biwawe bagukunda kandi bagukirana misi yose rero basizemwe amatiku ni nko kuba utabahaye umuco umeze neza ngaha kuri TikTok ntibajyana ntuzugire ikibazo tugutumiye ngaha kuri kano gacanere kacu ngaha anye twikomeje ko nukuri uzoze wisanzure usante areze nta numwe azokurya kandi yego ndabitahura ubuzima bw'umustar harimwo bimwe umuntu ataja gushira ku karubanda ariko sero n'ivyo abantu baba biboneye kandi bakabona ko ari visage yiwawe ndibaza bari kubajije ko vyoba vyiza ugiye urabaho umuco nuko murakoze uraje none ndakubwire Daforoza iyo zina sinzi impamvu ryanyoheye Daforoza mugabo wantrete Vete urazi si ibintu vyose mba ndisanse kwishura just ibintu vyose mba ndisanse kwishura nari naje ngaha kuvuga ku vy'umuziki nyine gusa rero ivyo bintu bindi jewe sindisanse kuvyishura kubera ko ngira ngo bajya nyene baba babibabwiye canke ajya amatika aho yaba yahereye barashobora kubibandanya bigahera kubera ko jewe natanguye ikintu natanguye kubabwira inkuru sindayimare makosa yiwanje mugabo you can just you know
ariko nawe kugira ntusige nyene amatiku mu bafana bawe aya matiku sije mba nayatanguje n'ukuri mba numva umenga si jewe ntegerezwa muri kuyabamarira. okay murakoze je karako yari intererano. Okay, merci beaucoup Dafroza. Turashaka kuduza undi muntu, turashaka kuduza Lucky Girl. Sorry, ntazi utari ariko ni bon. Monji, Sanzure. No, I just wanted to say hi to Monia. That's it. Hi, how are you? I'm good. How you doing? I'm good. Long time though. Yeah, for sure. Yeah, I just wanted to say hi to you. That's it. So I hope you're doing good, and I'm good. I love your work, of course. You know what you're doing. Thank you. Yeah, so you already know what's going on. So I know. yeah, thank you for your time. So I'm just gonna bounce. Yeah, that's what I gotta say. Bro. Okay, take care of yourself, okay? You too. Yeah, thank you. Daddy, VP, uko fresh? Monji, merci beaucoup. Ngira Kuba boss ni live hanyuma murakoze cyane. Monji. Yeah, I'm just Thanks Monji. You're welcome. Yeah. Genius, n'abakirimo bro, but I just feel like No, sorry, Daddy, bro, turinde tubaze twakira abantu bashaka kubaza ikibazo. Loki. Lucky Girl, karibu bisanzure. First of all, ibintu ukoze si vyiza sindabikunze mugabo by the way Monia jewe nabinje juste kuvuga akantu gato si ikibazo nje kukubaza ni juste kukubwira ikintu natumye nshuti haraciye maze kukimutuma kenshi mugabo nubahije kumbwira muri commentaire ko yavyibagiye so j'ai profité de l'opportunité kugira ngo Monia Loki yaragukunda cyane kugira ngo nasire kuvyibagira so jewe nashaka juste kubwira ko ndagukunda cyane ndakurikirana ibikorwa byawe ndakunda ijwi ryawe ndakunda ukuntu uririmba vraiment nukuri komeze gutyo utera imbere hama ubandanye na vibe ufise nabonye uri umuntu utaba you don't mind nyene ivyo abantu bakuvuga ko nuvyegereza umutima cyane kandi ndabikunda so big up cyane kandi umenye yuko urafise umufana nivyo gusa Thank you. Urakoze cyane. yego Thank you so much, Lucky Girl. Ibindi turavugana inbox bizubis. Ange, karibu. Wisanzure mu kibazo baze n'ikinyabupfura. Ok, merci. Monia Frere cyambere ndakora mu kije mu vyubahiro vyanyu. Ndanagushimira cyane, merci beaucoup kutugendera. Fisi ibibazo bibiri mugandaza kubishira mu kibazo kimwe. Ni Monia Frere yabajije ikibazo kivuga gutya. Bega apart y'umuziki yabafisa kandi kazi akora. Twe nk'abafana we ntitwashoboye kuronka igishu iduhumuriza. Watubwiye ko Shugwe atandukanye na Monia Frere tuzi kuri social media. Ego nivyo. Ariko kandi ku rundi ruhande uhora utwereka ko uhora postinga wuri indege ugiye mu bintu bitandukanye. Tubwire ubugiye muri business y'umuziki cyane. Hama para ico kibazo turifuza yuko utubwira akantu uri kurakoresha kugira ngo umwanya uri kuri hit nkuko tubibona. Ikibazo ca mbere navuze ko ico kibazo ataco nza kwishurako simba ngiye muri business y'umuziki kubera ko nta muziki murabonayo cyangwa mbaye ngiye muri concert it's something you know mwawe kuba mwategerezwa kuba mwabonye afishe you know. Hama ikibazo ca kabiri strategy nkoresha ni imwe gusa no gukora no gusenga ati munziza Ko Monia Frere yuri indege abagiye muri business y'umuziki cyane. navuze oyaha. Okay, Merci beaucoup Ange. Merci beaucoup kibazo byijeje kubaza. Mama
turabe tudoze yundi Basha ndabinginze mugabo jewe mundeke ngende ndacerewe. nasiga request zibiri gusa mwana. Okay. No stress, karibu isanzure. Rero icyo nagomba kuvuga ntabwo munyumva ubu turakumva. jewe icyo nagomba kuvuga ntabwo ari kibazo kandi sindandira cyane. Icyo namubwira Monia kwanza yahisemwo neza kuba yarahisemwo gukorana na nshuti ya bose. Icya kabiri dukunda umuziki wiwe ku buryo nubwo yokora iki ewani je ndi nyuma yiwe kabisa. Thank you so much. Murakoze. Merci beaucoup. Merci beaucoup ku mashugwe mu muteshwe ry'Imana. Uyu ni uwa nyuma, right? Hasigaye wundi umwe wa nyuma. Sorry. Now you are again. Genius, nibaze ko nshuti tumusigarana. Inshuti turamusigarana. Nyene mitahe karibu. Alaje kubabi sinzi ibyabaye gusa urashobora kandi kurenka request. Muga akabazo je nabise kihuta gasanzwe Monia. Turabona umuziki wo mu Burundi ukratera imbere siko ariko nturenga East African. So nigiki ubona comme idée genre icukugwa canke igikenewe ko cokugwa kugira basi ube genre à partir ya Afrique ou bien international. Nibaza yuko turacabura ibintu byinshi cyane kugira dushike aho hose. Okay, allez, urashaka kubivuga bimwe bimwe n'abavuga en general. Turacakeneye ibintu byinshi cyane ku buryo sindi ko ndabona n'ahantu ushobora guhera, yaba in times of money, in times of connection. Muziki mwiza wewe sinovuga ngo nta muziki mwiza tufise mugabo naja ko ivyo bintu bibiri dacha connection. Okay, imbere yuko abura connection sinzi ko ushobora kugurura mic yawe ukamubaza ikibazo tugaca dukrotira abari hejuru agakrotira Dadwiza icyo yashatse kubaza agiheraheze namone aca duha conclusion byose cyo tumusezera umutekano nangere. Ani umwanya ni gwawe isanzure. Merci beaucoup. Ndabaramukije Monia, salut. Salut. Nashaka kubaza hari ikintu bavuze ca collab ku bakobwa. Hanini inyisho watanze bavuze ngo uri open ngo ushaka ngo azoze mukorane. Eske wewe nta ciyumviro c'umukobwa yoba w'umurundikazi ufise mu mutwe ati nkeneye gukorana n'akatarinze kundondera? Bose no barondera mugabo pour le moment kubera ko nakubwiye ko nibaza ko narahagaritse gukora amakolabo atagira indirimbo itagire icyo isohoka ubwo nyene, kubera ko hari igihe usanga ufise kolabo kubera hari igihe uba usanga ufise deja kolabo 5 kandi ntiziri busohokere rimwe, zitegerezwa guhanahana ntushobora kuzisohora zikurikirana. Rero pour le moment muri liste yanje y'ibintu ntegerezwa gukora, obviously n'umwaka jewe narawumaze narahejeje gukora ibikorwa by'ukuntu zohera. Rero sinokora kolabo ubu nyene ntagira nca nsohora. Nimba atari banga utubwira nk'abantu batatu b'abadundikazi baririmba uba wifuza gukorana nabo?
bose nta muntu n'umwe vraiment nakuramo. Okay, merci. Ok, merci beaucoup, Annie. Genius, Yes, nitukumva. tukumva uko chuti usikwepe tunabakiana. Basi tumureke Moni agende kubera Baje akabazo ka nyuma ziko na question. question ya nyuma cyo dukurotira ni bon. Jewe nagomba kubaza like ikibazo baje kumubaza bamubaje ati haburi iki kugira ngo umuziki w'Urundi ugende international. Aravuga yuko habuze ibintu byinshi adafise naho yohera. Je nagomba ndamubaze est-ce que ndibaza murakeneye abantu babinvestisa nk'amafaranga. Sinzi ko muri ivyo bagomba kuvuga birimwo nawe wari wabuze aho uhera. Ndibaza bo barimwo canke abantu babinvestisa. Navuze ibintu bibiri. Money and connection. You know, you can still have money, but you don't know how to, you don't have the connections. Okay, turetse connection tukavuga money, ni kuvuga ayo mafaranga n'ubundi murakeneye abantu babinvestisamo. Arakenewe mu gihe amenywe uko akoresha, kubera ko hari muri twebwe hari ababa yafise ayo mahera. Okay. Ngabo we don't. Promotion mu Burundi bigenda gute gamona? D'abord turanciriyemo ntari bwaheze. Sinari bwaheze. Baza ko nshuti ya bose cyo kibazo araza kucishura ivyo byose araza kuzishura. Uwo tutabakiana tutamucinja. Ico kintu cy'amafaranga Wizi. Gira ibindi bibazo twobibaza nshuti ya bose batuza kumusigarana. Sivyo? No, njere nkine Moni anyishure vraiment nzo ampejeje. Kwera avuze ico kintu cy'amafaranga cyanibuka yuko no mu bindi bihugu abaririmbyi barafise abantu babinvestisa nk'amafaranga. Sivyo aba manager canke abantu bagomba gufasha umuziki w'u Burundi canke abantu bagomba gukorana business n'umuririmbyi w'u Burundi. So tugiye kuraba abantu bose bagiye barinvesta mu muziki w'u Burundi ntivyaheze neza. Tugiye kuraba uwinvestishije muri We Love Music byaheze nabi, uwinvestishije muri Chris MB byaheze nabi, uwinvestishije muri Tasha Oda byagenze nabi naho nyene. So ndiko ndibaza eske mukeneye abantu babinvestisemwo, like abantu babinvestisamo what's going on? Kuriko abantu all the time igihe babinvestishijemo byama bihera nabi. Eske aba manager abantu babinvestisamwo basaba mananiza ibintu babasaba bikoreka canke what's the problem? Nakubwiye yuko there is no anyone I'm working with ariko arinvestisa mu muziki wanje. Rero umunsi yabayeho akaba iyo ngorana, I will come and tell you what's happened. Urumva ko ntushobora kujudginga abantu utazi histoire yabo. Ego hariyo histoire twebwe tumenyera hanze, mugabo après ari yindi histoire biri inyuma y'ivyo bintu. Rero jewe sinza kukwishura ico kibazo kubera ko de toute façon ni experience nta niyo mfise, nta n'umuntu turakorana ngo yanshiriyemo amahera mu muziki ngo this and this. No. Yeah. Rero jewe ico no guhanura coco ni kimwe, umunsi mwinvitinze umwe muri abo bantu zo mubaze histoire iri inyuma y'ivyo bintu, Okay. Je byari ibyo kwe ndaje. Hama jewe nari mfise utubazo dutatu twa nyuma. Akabazo kanshirije mugabo jewe kabisa. No, turoroshe kwishura. Akabazo ka mbere nshaka mbaza ati weruka kuvana rino ryari? Hari uno munsi sangati? Ubunyene ariko aravugana ubunyene. Ubunyene yako ndakishuye. Yako ndakishuye. Yasuka muri ko bari wakanyishuro zo bagize neza. Yarakishuye. Yakwishuye n'ibyo niko tunachelewa mu studio. Tunachelewa mu studio iwe ntaritaba. Rero ahubwo kandi kabazo nashaka kubaza. Uriya muzungu twabonye mari kumwe kuri video muri ko kuvuga na ryari? Bye. Moya bye, genda shagenda bye. Yaje chawe cyane. What will be ingo tugende cyatrakiriwe. Hama akandi kabazo nashaka kubaza uwo muzi Samia. Twende Moni tugende.